Rasoir TV. Salut tout le monde, ça va, j'espère que vous allez très bien. C'est la vache originale, moi on est ici, nous masso. Moi qui me waza yuko na hindu, non, c'est toujours moi. Votre artiste préféré, votre influenceur préféré. Ah et voilà, aujourd'hui je suis ici devant vous. Non, pas devant vous, devant la caméra. Quand même, parce que vous êtes en train de regarder ce que à ma caméra a fâché, donc je suis devant la caméra. Donc aujourd'hui je suis devant la caméra en disant ceci. Je vous aime. None nyakira. Yes, ikiganiro ninga yo. Ikiganiro ni Place 257 Industry ikiganiro musaze mushikizana je Alvin Smith hamwe na Mignone. Ni ikiganiro kiba gipasa ku munsi twe twishakiye bivanye n'umwe twarose kubera yuko dushobora guprograma ngo dimanche ugasanga kumbura iyo dimanche ebana je n'umugore wanje vyahiye canke uyu n'umukushiri wiwe vyahiye ugasanga nta je nawe twahurira ku buryo bishe je nawe gute bihera duhurira arico je nawe duhuriye ku buryo byo oya no je nawe ari kintu coba kugira ngo nuze kugira ngo hashe on va célébrer. Célébrer quoi? Ni bon. Akusa abantu bitwa ba Mignone. Ni yakiri. Wa wisanta Mignone wakibona yuko ibintu byose ari sawa. Bon en fait ganiro nico rero ha topic dufise no munsi nuko dufise topic ya artiste babiri ba fisi mishamirano, je sais pas comment dire si c'est mishamirano c'est iki. Mugabo sinzi ko muriko murabibona nuze ya polémique iri kiraba entre Double J et Pito entre Bifes et Dramatia. Moi aussi je suis artiste. Mugabo rero yo ikintu kibaye bari deux choses. D'abord Alvin tais-toi, wanzo akiri uwo mukorana kwera yuko mengo ndiko ndavururu, mengo ndiko ndagira. Uri kura rondomoka. Bite? Ni sawa. OK, sawa darese basi. Alvin urambese. Chakoze. Du ni kubirenge. OK, turakwakiriye Mignone. Ndagwa ijambo parce que je n'ai ndavuga cyane. Urakoze cyane Alvin Smith. Zanira zo ndugwe zanje. En fait rero sasa ndiko ndagira ibintu birura kubera yuko ndiko nditegurira urugamba. OK, merci Alvin Smith comme ikaze mu kiganiro. C'est toujours moi et Alvin Smith. No musare kari droga sinzi vyagenze murabona no masiko yahindutse. Turi mu kiganiro cacu kwa kundi nyene vyama plus 257 Industry. Amaso yanje gituma ibintu birarura. Pole sana. Ucizana gushinyiriza amaso yanje gituma ameze ukunuko. Mabari yanje naenda mari imyaka n'imyaka. Mwaniko. Sinzi ko mari mubizi ndayimara imyaka myinshi. Imyaka nkine. Meze uku donc rero abantu bishavuga ngo ni mukorogo none ndakubaza. Gute ukomeza wisiga ikintu uzi ko kiriko kirakonona. Kandi none wowe nyene wisiga mukorogo wowe wisiga. Abantu bose wisiga mukorogo ni jewe nyene yanse yo kwanga gute. Kwanza uwo mukorogo nimba yanse nucu yiheba ukomeza uyisiga kandi ubona ko yakwanze. C'est ça. Muri bijuju. Ikindi naco ngewe nasanze sasa rero sinzi nimba ari aba ex nimba ari ibiki nimba ari umuntu afite Jeni bazakora mu ex ya Cross Alvin. Kubera iki none? Kubera iki none je umwana mu buterere ntacyo duhuriye ko nta parcela dusangiye n'ivyo mfise nije navyirondereye sikuvuga ngo nabikuye ku bavyeyi. Nyene yatavya yaronse yavuga ati kavuve ndamubuze. Ambura gute kunyo none? Umva no kuri ko imana umuntu yanyononye ufite n'umuntu yandugikiye ibintu burya rero burozi uri kwinshi umuntu ashobora guterera ibintu akakutera ibintu mu maso. Mugabo rero nataga gufata imiti datwaye mu ameze uku ndazi ko muraza kwibaza ko Alvin Smith yaje afite ibyo mu maso ariko ndi ku miti y'amaherehere kugira ngo nshobore gusa nabandi bantu. Kandi yisiga umunsi wose umva ni musosi niho leta shobora mari. Kandi urumva mwe mwaje dukora ikiganiro amasaha taragira ariko ndabikurayo urumva sishobora kubakunda amajewe ibintu maze kw'imyaka ngo ndavyinda ndagire donc cha dukurana fise. N'umuntu wemeye kuja imbere y'abantu suko ntasha bitwaye. Jewe ngiye abantu imbere y'abantu suko ndubase mfise umugore nta mukobwa n'umushaka kwa nshima nta muntu n'umushaka kwa ntera amashugwe yo s'en fout ico abantu baba bakeneye ni ijwi ryanje bumve ko ari wa mu Alvin Smith wawe naye je nta muntu nkeneye kwa nshima. Ari cyumvira warufise wowe cyo kunshima bugi. Nane wowe wumva bamaze kunstop. Warufise igicuro. Niba ufise igiciro gisubiza inyuma cyangwa wikubita ikofi mu maso uvuga ati po ega Alvin naho ndagifise nushobora kunshima tukomeze naje sino gushima deja tukomeze sinkunda abantu bito wa Mignone tugendesha kiganiro topic ivuga yari gute. OK, aujourd'hui dufise topic imaze imisiri kira bica bigacika iyo muririmbyi Dramati hamwe na B-Face
Beje je numva wowe uvyita buzz canke ntuvyita buzz. Ushaka ndavyite bizu. Buzz. Ah ni buzz. Buzz. Bon, je sinzi ko ari buzz canke atari buzz kubera yuko jewe sindi mutima wa dramatique sindi mutima wa bifesi ariko ico nzi cyo nuko no babwira nimba ari buzz ikintu bariko arakora. Bagishoboye kubera yuko jewe ndi umuntu wa mbere. Nkapta ibintu hakiri kare. Ikintu ari buzz ndakibona hakiri kare. Mugabo ibi bintu vyabo vyanse yuko ndabifata kabisa. Bisigura yuko nico kintu ca mbere je kinyeshapye. Nimba ari buzz nza kuvuga ko wandushije kime. Genre bandushije kime gituma ntigeze n'aba detector hakiri kare. Ariko sasa ngaca nisira amaso inyuma nkavuga ati Ijya ndirimbo yasohotse. Ijya ndirimbo yasohotse bimeze gute? Ikindi naco Bifesi. Ko atakundi ibintu by'amabeze vyuko vyagenze gute? Bifesi na Dramati. Ko bari inshuti cyane vyagenze gute? Tune tuvuye ko ari buzz canke tuvuye ko ari wewe apana jewe. Jewe. Jewe ndiko natonga opinion yanje wewe. Okay. Jewe kintu ca mbere novuga je natanga ko yo bari buzz. Igihe kuko normalement nta muntu yofuta indirimbo uko nyene atabwiye umuntu ati eka kantu ikintu kiravuyemo. Cyo ni ca mbere. Kuko nimba indirimbo bayitegwa ari babiri byari bigoye ko bari basanzwe kandi arabagenzi. Nimba atakindi kintu baba barapfuye abantu batazi. Ngo afate indirimbo yifute kandi mu nteguro vyari biko ko indirimbo bazoyisona ari babiri. Kigira kabiri n'abantu bari proche cyane kuba bazi baragize na ntuze y'indirimbo ya niyahe kandi bari kumwe n'abagenzi abantu babenshi babazi basanzwe n'abagenzi mu buzima busanzwe nibaza ko bavuze bati nitwaramuka tuyisohoye twashishije haka kantu rega ni code nyene ndirimbo ni code nimwo amakode menshi avuga ati nitwaramuka tuyisohoye tutakintu na kimwe donc tutinterchaje abantu batabaye interesse bavuge bati donc batashize abantu mu muhango sinzi ko ngena kuvuga mu kirundi tuvuga ati turababwira magazo zo kubabwira ari uko ibintu byacitse no byacitse ko njya ndirimbo ni yabo bose kweli wapi naho wambwira gute okay none je cyaca nibaza muri kote yanje nimba wowe meza neza ko ari beza katubindire ndimo ya Dramatisoke na Bifesi yamaze gusohora coming soon ntuze nawe yarasohoye ariko rero ikintu cya nibaza nimba yo batari beze kubera ikibose asohoye ama coming soon hama kandi vyitoye ko indirimbo yasohose bisigure ko umwese yayikoze video ukwiwe oya nibaza ko tout simplement hari igihe umuntu ategura ikintu akavuga ati reka ndabe je ndirimbo yamaze gusohora Bifesi sinzi ko Bifesi yayisohoye ni Bifesi yayisohoye ndirimbo Bifesi yamaze gusohora nibaza ko nubwo igiye barasohose nubwo ndirimbo yabo yo bari nyene Bifesi yasohoye uko biri ko sitegeza kurabwa kuko umwe wese azoraba avuga ati uri se uko ariyo umwe wese azogira amatsiko yo kumviriza iyo ndirimbo shasha yindi avuga ati ubwo nivyo ko indirimbo izorabwa nubwo bari ko barayisohoye nubwo hari ko hari indi yasohotse iyo ndirimbo izorabwa cyane uri ko ravyemeza canke uri kuribaza ndiko ndavyemeza okay uri ko ravyibaza okay wowe sasa rero muri indirimbo zibiri Bifesi yamaze gusohora coming soon Dramati yamaze gusohora coming soon wowe wibaza yuko indirimbo yo bari imwe canke ni umwe wese afite indirimbo yiwe bon je nibaza ko indirimbo ari beze bisigura yuko indirimbo ni imwe ari babiri nimba atari beze bisigura yuko umwe wese yakoze indirimbo yiwe canke Bifesi nawe nyene ari ku indirimbo yiwe canke bose bacase kuyiprofitiramo muri situation je nibaza ko iyo ndirimbo igomba gusohoka ni ya Dramati na Bifesi hega Bifesi nawe nyene yasohoye coming soon ijya code erega umviriza code ni Dramati yayisohoye yego kandi coming soon twamaze kuyibona na Bifesi uno munsi yasohoye coming soon none tubitire tuvuge ko ari indirimbo imwe ni indirimbo imwe ego dupingeje nawe rero sasa dusanze ko cyakoze intoki zawe zirareze ariko nta kibazo ni sawa gose na urumva ngiye nawe dusanze ijya atari beze dusanze indirimbo atari imwe ari indirimbo zibiri zitandukanye bagira basohore dupingiki bashanza gwiki je shaka amahera nta kintu na kimwe nyine kuri wewe atari amahera n'ikintu icyo cyo cyose mugabo apana ibintu apana ubusutwa gusa nubwo ubusutwa buje gusa no kubera atangwe kwiyumvira ngo dupingire niko ndavuga ati je niko ndiyumvira nimba ijya ndirimbo danje mpagaze ko ari imwe ijya ndirimbo code ni indirimbo ya Bifesi na Dramati kandi ni nayo izosohoka je nkazosanga atari
shanza guhanga ikibazo no kumenya nzoguha 10,000 none wayatora yagabira bongera hirya nka murindi 10,000 burya harimo nka 2 litres essence sawa okay nawe uzomiki jewe nageze ugwa 10,000 nyine sawa kiganiro turatize abadushiki rega harimo abazagushikira jewe ndemeza yuko indirimbo ari zibiri bifesa afisi wiwe Dramati afisi wiwe kandi bagira basohore ariko ndihanga kwe wewe nawe yemeje yuko ijya ndirimbo ya bifesi yakosoye coming soon n'ijya Dramati donc ni indirimbo imwe tugire menshi tugire 20,000 nta kibazo 20,000 okay indirimbo ari imwe igeze mu 20,000 indirimbo ari zibiri indirimbo ari mu uzo 20,000 indirimbo ari zibiri nanzo kwa 20,000 sawa kandi nta blague man moi j'ai jamais blagué avec les femmes sauf ma femme moi j'ai jamais blagué avec les femmes sauf ma femme okay none kumengo yubwace na parinira hera shaka uzokuvuza urumva rero uyu twatigiye yuko indirimbo ya Bface na Dramati tugasanga ari indirimbo imwe yuko genzo mu 20,000 tugasanga ari indirimbo zibiri zitandukanye genre Dramati asore code Bface asore yindi uyu azocama ariko uzoyama uburyo ukiganiro ca kabiri ikiganiro tuzokora tuzovuga yuko twayahanye cyangwa twayahanye tena mimi utaniletea urofa mimi nakwambia mimi nakupa true story tukikutana na nyimbo mbili unani kalendo na neza 20,000 kwehereye kandi navyo zakumbira ngurumva ngo sindahembwa muri kazwari ivyo navyo zakuzanira amana jewe nindakugiye ko ntunzwe n'amahera yari nahagiye mvuga ndayasige ngaha tuyasigano ndarabuto turatuwamba yuko nzodufata utoye nta yarimo kwe nzofatiki nike sako amarori y'amaso yawe mataratara kubera uyabuze urashobora kucuhuma ndagusigira okay cyangwa gutwari urujya rushaka kushigwa gw'igitenge bon en fait c'est ça tubandanye okay kindi naco ushaka tuvugana ko ni ubona gute ibi bintu abaririmbyi bazasohora amabeze before ko basohora indirimbo ni vyiza cyangwa ni bibi kuri kote yawe kuri kote yanje jewe reka ndakubwira ikintu kimwe igituma ndabishigikira twebwe en fait mwebwe abantu badukurikira ikintu kimwe gusa shaka kubwira ese uratahura ko wewe nanje tugize beef yuko usanga n'abafana bacu bagize beef usanga barasanga no kugwana barishana ivyo ndabizi beze rero ni nziza nimbi reka ndakubwiza ukuri je ko ciyumviro ciwanje beze ubwayo simbi shaka ndagwakarura kuri indirimbo ya Dramati na Bface Dramati ari no kungene yavumye mu nyuma arahora nta muntu akimwibuka bafite abantu barabise kungene baharara sinzi kuri abibona wowe ukaza rimwe bakaguharara then bakakuvako wasohora n'ikintu cawe ukamengo ni nkaho utari kuraririmba ukamengo ni nkaho nta ma views ntaki kubera ko bakwibagiye rero je mu artist mba ndiko ndadandaza sivyo mu rudaraza nta byo burofu mu rudaraza nta byo gufyina mu rudaraza amahene y'ikintu ndiko ndadandaza nanje kinyungukira indirimbo yawe wayisohoye ku mafaranga ukaje ikubita kuri YouTube views 2,000 3,000 none uvuta buri kurahomba mugabo iyo haraka kwa buzz iyo habaye ico kintu nico kutumvikana jewe umufaransa yari nkwiye kuza kuvyivangamo kubera bagiye bari mu kazi we nawe urahuri kurafana urayidasinziriye uratukana ariko nakora nate turabafana deja tumaze gutigira aha twabaye abafana twe nako kamaze gutigira twebwe ubwacu kandi ngaha twebwe urumva n'amahera agira ibaze nk'amahera amahera yanje n'amaraso yose seka ega naje tayanga none si wumva none uva yuko ni byaje tuko turavuga yuko beze ishobora gutuma abantu bagira je twarinze dutigira nuko ndi capable yo guhayo 20,000 iyo abana ni incapable sene gutigira kako nije nayongeye ko twari kwavuze makeyi nije nayongeye ko gwe nemba utari capable ntibiri kuratigira kubera uwo muntu yashase kugira bird yashase kwidandariza none nawe uriko wungukiye ega ni nk'abandi bahora bagwana ngo Messi yatsinze ngo Ronaldo nawe yatsinze none wowe umva atari ubujuju bwacu ega turi bijuju twega bafana twebwe deja naje twamaze kubijuju twatigiye eko twatigiye kandi Bface na nuze na Dramati baricariye ahantu bariteramiye usanga bashaka kuba bariko barisangirira cyangwa usanga nyine Dramati biri muri PlayStation ariko araryoherwa yo inavya byongereza yo warab mugabo tubwira abatugira ko urumva turi gutigira so sumva ko abantu badanje yuko rero kandi nakubwire rero ikiza cha base nikibica wewe kubwa wumva ari bibi canke ni vyiza je kuko navuze ko ari je gasigurira muri kote zose base ni nziza iyo ya réussite niyabura mu kibaye base nkiyabo iramusibaye base izo yamaze kuresisa urumva uratahura icyo kintu je ndabitahura pe
kuko irya ndirimbo ije ku zindi poem zidasanzwe. Yes. Beze nk'iyi rero ibikenewe cyane kubera yuko nk'ubu abantu bose aho bari abantu bose ariko ari indirimbo ya Dramati isohoka ryari twumva ivyo twumve ko y'amajambo imwe nimwe bifite yasohora. Yes. Urabona igituma Beze ari nziza? Ni nziza. Sivyo? Nakubwira ari mu rudandazwa. Ariko aradandaza. Okay. Beze igituma ari nziza kandi nuko ubu bife sahari nawe nyene. Nawe yoba naho ivyo bibaye vya vrai par exemple. Nawe bafite indirimbo yari gusora mu kwezi kuza. Bica bisaba yuko ay profitira muri situation. Kugira isohora. Ico ndiko ndakubwiye ivyiza vya Beze. Nisindaja muri bibi. Urumva? Ikindi kintu Beze aho iza kubera nziza. Audience y'umuntu iraduga. Kuko wewe page zawe ziba a jour. Ko abantu bose bashaka guma bagufollowinga bagusuiva. Baboni barabe ivyo postinze, barabe ivyo wishuye kugira ngo barabe yuko utishuye kanaka, kugira barabe yuko utabwiye amajambo mabi kanaka urumva. Page zawe ziba ziriko ziraduga. Kuko ubu vyuye. Nico kintu bavuze ngo Dramati ngo yaramaze iminsi ngo atagira ariko bari karavugwa. Urumva yuko ico ni kiba ikintu ciza cyane, sivyo? Beze rero yanse. Beze yanse. Abantu bose bacha bagusuzugura cyabona mengo uri umubona. Cyabona mengo ino wakoze n'ivy'ubwana. Sisi kumaze kubona ko arandi mabeze. Par exemple, rabijya ndirimbo ya Chokoza. Urumva? Chokoza igiye yasohoka. Twanje kubona Ben Nice. Ntuzenya na Double J barahantu sad baratamu Double J aratamu urashaka kumira ingene vyaheze gute ntuzi ingene vyaheze ntigeze bifata oya urabona fete vyarijanye vyaraje bira ariko vyarabonekana ko arakanu ka Beze kuko Benasi ari gihe twacha tumubona ariko na Sadu tukavuga none abantu bari mu biki donc bage ntibamenye kubikina neza mu bisanzwe. Umva rero Beze nk'ijya hagiye ayanse. Umva kuko nabo nyene Beze itafise inguvu baca bayihagarika. Ko urabona ikintu ko turakora nta nguvu gifise. Nta nguvu gifise. Kuko entre état ikindi naco plutôt autre chose ico womenya. Beze ya Ben Nice na Ntuzenya na Double J ntiyarijanye. Ko Double J nyene tumuzi character ziwe na Ben Nice. Umengo ni bamacingana kandi ikindi naco Double J ntasa n'umuntu w'amabeze sinzi ko uyibona Niki bebe badge yo Double J niki nyene niki pucuri ya Double J si umuntu w'amabeze mugabo yaba ari nka Kiriko asa na Beze umubonye nuze alukiyo canke jewe yaba ari Kiriko na Belle vyari kugira impact vyari kugira inguvu canke yaba ari nka jewe na Ben Nice par exemple canke kaba Dramati na Ben Nice urumva vyogira impact nkuko Dramati na Mona Warta vyagize impact ya urabibona ijya niyo Beze ya vrai ariko sa Double J warabibona tukumengo yo ariko araja mu bintu yo nivyigangeso yaba ariko baramuforsa vraiment umva sivyo hamikini naco shenda kubaza ijya Beze yafashije ki Ben Nice hanakim papa oya mugabo yaramufashije kuko reka ndabwira ikintu bon jewe ikintu navuga ishobora kuba itamufashije ikintu kinini muri bisa muga nta kimwe yamufashije none turamwibuka kweli nta kintu kimwe yamufashije ahubwo par contre nibaza ko yabafashije Double J ko indirimbo yiwe iduga gatoya donc yoba yaragize ariko sanzu bwiye yuko ahubwo ifuko tumenya eske ijya Beze ariko irya ndirimbo ya Double J canke yari kubera ibindi ufite ibintu kuko uravye Double J indirimbo ziwe agira Beze atagira Beze ziranka amajuzi inde Double J yes Double J kintu ciwe agira Beze atayigira gitezwa kuraba rero cyo twiyumvira ijya Beze yaje kubera iki yaje igamije iki ho yavuye mwiki tuzobarondera kari gebera no ko yari Beze Niko cyo kituma dukwiye kubarondera twabazi none bijya biri ni nk'inyuma y'indirimbo ntitukwiye kubarondera ahubwo turiko turagereza turiko turanaliza kura aba Beze ko yafashe aba Beze ya Bifesi na Ntuzenya yafashe ko ama media yose twese ku ma radio turabivuga kandi ntiturana bimenya ego fete ari abantu bibaza ngo okay nimba ari Beze yafashe
kandi ni buzz ifite impact ni buzz yafashije nimba ari buzz turabisuyemo nimba ari buzz reka abantu bazomana ngo yafashije Dramati igafasha na Bface bose bagize bayungukiyemo ikintu nimba atari buzz naho ibi bintu biracakomeye urataho icyo kintu ndabyumva en fait nimba ari buzz yafashe kandi izotuma ijya ndirimbo igira impact kuko ubu twebwe aho turi twese aho turi namwe bw'abafana ndabizi aho murarindire kubona iyo ndirimbo ya Bface ya Dramati ko ari ya ndirimbo twumvise cyane ko yagize ho Dramati question nimba ari ijya nyene eske bokwemera gukora video y'indirimbo abantu bamaze kumviriza cyangwa ndiko babiteguye je urumva afite ari ni mu mutwe n'cyara ikindi naco ako Bface nitumanyire ku bintu nk'ivyo ego umuntu si byiza ko amenyego en fait Bface ashobora kuba yavuze ati no statut yiwe ashobora kuba yabitanguje bushasha peut-être en fait Bface ashobora kuba yagize akantu kavuga ati reka ndabe donc attention abantu bari bafite kuko indirimbo nahubwo baba barakivuga nta nguvu vyari bifise ngo hazosoka indirimbo ya Bface na Dramati mugabo ubu unyahagiyemo nimba ari buzz nyine nkuko tuko turayivuga sha nimba ari buzz wibaza yuko hari gatamigambe kuri kurahana n'ifise mugabo ashobora kuzoyiraba kugira ngo mvuge ati réellement bige ibintu ni vya vrai nimba ari buzz uravye Dramati hamwe na Bface ubona ninde bayazanye ico cyumviro ca buzz je nibaza ko bari Dramati kubera iki ega Dramati yari yazimye tuvyumvisha kuko Bface ubwiwe yihorera mu mahanga sivyo ntiyigeze azima ngo avuge ngo abantu bagumye bamuvuga Dramati yazimye gute umuntu azima gute nicagihe urana bon nicagihe abantu baguharara haba baguharara bamaze kuguharurukwa ntubukivugwa ariko yaziko amaze 6 mois nimba atari 7 mois adasora indirimbo rero nico gituma ndiko ndakubwira ati kubera ko Bface watigeze azima atigeze abari wa muntu abantu batariko baravuga ariko bavuga yagiye ngaha ntazogaruka yaheruka muri Australia yaragiye aragaruka umva byari ibintu bigishushe ugiye yaragifise abantu baragifise donc nubwo yosora indirimbo bavuga ati ibyo no ryo mu diaspora ntibimenyerewe n'ibisanzwe muka Dramati ku ndirimbo ziwe zibiri zahitinze yarabaye agacerere aravuga ati nta naho bamuvugira ntiyagiye hehe donc baravuga ati ushaka kuvuga yuko rero Dramati bayagize ubwoba avuga ati indirimbo yanje ikurikira ninayisora ntabanje kugira akantu nzohava nkubitwa hasi ya ndirimbo yanje mbega ni code oya ijya ziya zibiri bamumenyeye ko itamporize Dramati na madame aravuga ati ziya ndirimbo zifise ingufu kandi rero ikintu kigize ingufu hamwe gasubira hasi biragoye ko usubira kuvyuka kandi wewe biragoye iyi topic wowe uri kurayumva andika muri commentaire wibaza yuko ari buzz cyangwa atari buzz wibaza yuko iyo ndirimbo iza gusohoka ko nje witwatigiye wibaza yuko indirimbo iza gusohoka iza kuzari ijya ndirimbo nyene twumvise izi kuzari imwe bose bari babiri muri clip cyangwa umwe wese azofise clip yiwe cyangwa indirimbo ibitandukanye witwatigiye amafaranga 200 yavuga ati tugasanga indirimbo ari imwe kiwezo mu 200 tugasanga bose basoye indirimbo zibiri zitandukanye uyazo 200 wowe rero kwadukurikirana andika muri commentaire ati ngiye ndibaza ko ari buzz ndibaza ko atari buzz ho nimba ndibaza ko ari buzz indimi za kusoka ari imwe ifise video imwe bari kumwe cyangwa indimi zisoka ari zibiri mana ndariye amahera Alvin reka nizere ko abantu vraiment badiko baradukurikira jewe nimwabona turatsinda abashigikiye kwanza muze mwandike muri commentaire abashigikiye muzomfasha kuri bon cyane rero kuba mufashe iminota 20 na muri ko muradukurikirana aujourd'hui dufise topic imwe iyo nyine topic ko ni topic igezweho nkuko musanzwe muyizi yuko tubige tuzanga muri micro za Kazar TV Kazar campagne kugira ngo ushobore kubazanira ibintu bishasha biriko birapasa muri Place 257 industry rero sasa ni place d'abord arakanu maravuga ngo place is like the place ni place 257 Place 257 voilà. Yituma wivugira bijya bya mbere yes nashase gusigura donc c'est Place 257 industry rero tuzana ibintu bishasha babigezweho merci beaucoup c'était génial gukorana nawe c'était mignon comme ton prénom comme mon prénom
Rendik. Ako umunsi umwe tuzoke niba si iboro y'ubuze. Ingorori, shaka tutahera we ubunyerego go. bro no gutsinda. 1 2 3 go. Oye chuku. Arakome, Jesus. Du, naza ina maribori, amabobera nimbara maribori, nimbara amarobera, nimbara iki. Chata bizu bizu.